munyenye ku murongo ndabona ko bariko baramurondera kugira ngo twumve yuko bamufashe ishati bamubwira ati ndindira dufungure ubutanga nanje ndicara ngo ndarindiriye ngo tujye ngo murindiriye mujye ntibiragushikira uje ugiye kuraba umugenzi aca kubwira ati we ati rindira dufungure kuya hapa tugume ubwo rero bashiro kwa nkavuye mako nzikunda gufungura nshonje Subira ati twade dufungure hamwe ibindi urabimbarira mu nyu cyo gutaha umunyoyi ntitaba kwatitaba gabasha kutitaba telefone gasha shiramwo basi n'akantu gatuma basi yose umuntu ashiramo amabia allo Black FM turi kuri Black FM nibaza ko bavyumvise watanze suje wewe nagenda kwibariza ikibazo kimwe uriko urakurikirana radio ica kabiri uriko urumviza radio hama ica kabiri nagenda kubaze none wowe uyo mwigeme uramukunda cyane gose urakoze cyane Perisha asante sana ay ndabateye amatsiko tamwe ati umwigeme biriki ati ndabateye kwibaza reka kumwicishe tujede reka ndabaraye somere sije kuko bisanzwe reka ndabasomerere ndabarayire twede sigahimana uto tujede turasize uto tujede twawe twende kuri kuratsinga we message yiwe uri siri kuyira idewe kuza kuronka umupuru message yiwe ni kuvuga si je nasomye yari si je yo munsi mugari iyo message bitangura iyo message yiwe reka nsome sije hama nanje mfasha munzu umwigeme yaravyaye ariko umugabo bavyaranye basanze ari musaza wiwe famiye iravyiga ko bamubwira ngo azotwagwa n'uyundi yapaye mbe nkoriki ndacara umusore nta ruhombo yapaye mbe ko nkiri umusore nta ruhombo rurimo uruhombo rurimo umusore hajya ngo ahumahumiwe ni kuvuga uyu musore akundanye n'umwigeme uwo mwigeme yaravyaranye na musaza we bavuka mu ndimwe nyene mu ndimwe naco ndabizi ko ngo bari urusaku iyo miryango numva ngo iraba mugabo kimwe gusa n'iconzi cyo yumvise muri message basanze ari musaza we rero famille iravuga ati ntimushobora kubona na musaza wawe rondera undi musore okay numva byarabanze gushika hama iwabo akaba bamubwira ati ntumushobora kubana rondera undi mushobora kubana yego kandi message yiwe nako ndavuga yo hejuru ni kuvuga umukobwa arararira umukobwa arararira yuko umukobwa arararira yuko hakurara ngo ararota imigambi ngo arararira ngo yuko ngo akunzwe n'uwo musore ngo kandi we yaravyariye iwabo uravyumva ni kuvuga ntavyemera ntavyizere yuko uwo musore yoba mukunze umusore nawe akavuga ati je bugenda mukunda kandi cyane rero ngahaye ndumva rero turi mu yabira umukobwa arararira moso ziri menshi amoso akamurenga ati je uyu muhungu sinumva yuko ankunze kandi navyariye muhira rero umusore nawe ati je ndamukunda umviriza wa musore we kuba ugira uwo twara umigeme yavyariye muhiri wabo nta ruhombo rurimo nta ruhombo namba nimba wamukunda nawe akagukunda kuko yabajije ati nta ruhombo urwo rukundo urya musaza we yarabonye ko urukundo akeneye kurumu ivyo ni iki erega kujya byashitse undi we wagiye kubera iki kandi muzasaba bahari kwanza bon oyi byo sishaka kubyinjira mu vyo mukobwa mugabo kimwe gusurumba ico n'ikindi kibazo nanje nibaza ko ruhande bigenda gute na musaza yisije bigenda gute umuntu we na musaza we bagire effort mugabo rero urumva umuntu na musaza we nibindi bintu sindavyumva ingene umuntu ashobora kwiyumvira musaza we cyangwa kifuza musaza we cyangwa kifuza mushikiwe urumva sinzi ubwenge bwa bwagiye gutemberera mugabo uyu mubige murumva bwaragarutse akunda umusore kandi umusore ariko avuga ati none nta ruhombo rurimwo kumva no mukunda nukuri gukunda umuntu yavyariye muhiri wabo ni nka kujya nawe accident ishobora kugushikira cyangwa undi mugabo urumva gikuru
nikijya musangiye musangiye iki n'uwo mwigeme musangiye urukundo rero mwumva yuko ashobora kubaka wowe wovuga ati umutima wogaruka ati mbe burya ntazova asubirana na musaza wiwe ko yabyaranye na musaza we kandi urumva mbugiye aka umuntu kantu gakuye he urumva naje navyimvira ati burya ntibavaga asubirana na musaza wiwe ko musaza we ari famiye kandi bazoguma bagendana azoguma amubona kandi urumva azoba ari papa w'uyo mwana akongera akaba tonto w'uyo mwana umva agiye ku isoko ntiwapfa ubwiyumvire musaza wiwe waba wiyumvire turatinya aba ex mugabo ntiwapfa utinya umusaza w'umuwe rero wewe bashiri bavuga ngo ufise umu ex ngo afise umu ex ngo bige bafise umu ex ngo akomeye mugabo je nibaza yuko gikuru ari ikizere kizoba kiri hagati yawe n'uwo mwigeme n'urukundo ruzoba ruri hagati sini mubi urukundo n'ikindi kintu n'ikizere n'ikindi kintu je nibaza yuko gikuru ari ikizere kizoba kiri hagati yawe n'uwo mwigeme hamwe n'urukundo ruzoba ruri hagati yawe n'uwo mwigeme n'ukuri gira amahoro wumva amahoro wumve yuko ari umukobwa mu bandi yashikiwe n'ikibazo nk'icabandi bahora bashikirwa nabo ushobora kugenda ushobora gushaka gutwara utavyariye iwabo ugasanga ntiyubatse cyangwa nimukunzi urwo rukundo wakunda uyo onye rero byiza nibaza yuko riske ni riske fata riske inshuti yanje wibandanyiriza urukundo wahejeje none wakuraba mu mutima burya wenyene jewe sava biraza wibuke ko ari birayiduye umviriza renda kubwira jewe musore wese nja kuja muri byinshi kintu nza kuvuga ni cyane jewe sino kwizera vrema sambrage nukuri singiye ngo nakwizeze jewe ndi wewe uri wowe wa musore we nukuri sino hava ndakwizera sino hava nizera uwo mukobwa impamvu nto mwizera rero ni ya ariko akumera ugira ubwire ko tutabeshanye wewe uri jewe nk'ubu wewe uri mushikanje siko mugabo nturi mushikanje ntapfa mushikanje wowe nk'ubu nk'akarorero utwebwe iki uri mushikanje kuzi wanyu naho no harara n'imisi 3 nukuri naho no harara canke ngaharara iminsi 4 umugabo wawe ntiyava yiyumvira nawe ndiko nakuzana porepore cacu mbwira rero haje nk'umu ex aje kurara mu nzu kandi aramuzi uri siri ko umugabo wawe yakwemerera kumera ko mumarana iminsi ngahe si hari naho nyene erega ikibazo ntituzi ngo we uwo migeme yatwaye inda ya musaza we vyagenze gute ni kuvuga hariyo histoire tutazi rero irashobora kuba ari accident yashitse nk'ubunye sinzi accident iyo accident nubwa mbere kuva mvuka numvise iyo accident nimba zibaho kwacina reso mungi ngo dutware pre ashaka kuba yaranyereye hamugasanga yatwaye isabunika ubiriza ntabyo tuzi biri inyuma ni kuvuga rero ico gituma ibyashitse ubwa mbere ntabyo yatubwiye ingene uwo mwigeme yatwaye inda ya musaza we yatubwiye ngo byagenze gute ico gituma wewe atokwizera musaza w'umukobwa ahubwo yo kwizera umukobwa bari ku cece karenda kubwire ibyo byo kwizera wewe banze bishire ku ruhande je numva nko kwizera ikindi cya kabiri ico tuma nta kwizera ni cyaha dufate uyu mukobwa ari we mugabo mudamu wawe yofata umunsi umwe akavuga ati ngiye ku isoko ukabwira musaza we ati tujane ku isoko akujubwira musaza we ati turagiye ku isoko babaza saa 8 bagiye saa 2 baza saa 10 utasema nini si musaza wiwe utasema nini icya kabiri turafashe nk'akarorero aravuze ati jewe ndakumbuye muhira ngiye kuramukanya agiye kumuhexa musaza wiwe aho nyene umutima utera ari du erega bwa udurafuha madunda basi uko no gufuha birenze rero ikintu no muhanura no kuri ntakubeshe vraiment je sino guhanura ngo genda gukundane n'umuntu yabyaranye na musaza wiwe mitende basi yaza kuba ari umuex kawayida ataco bapfana mu mujyi wawe ari ku Rwanda kubera buryo umuntu araheba akumera sinzi ko nimba maze kubona inkundo ziraha mugahebana n'uwo mukundana kubera ko mutara marasamo mugabo uwo kubwira ngo hebana na musaza wawe nibaza ko ico kintu kiragoye cyane ni nk'umuntu yakubwira ngo papa wawe uramuheba ivyo bintu biragoye cyane abantu biragoye kugira ngo uhebe papa wawe cyangwa umuva mu marasamo umigeme nyimba réellement akunda uwo musore yofata akavuga ati jewe ndashiraho distance hagati ya jewe na musaza wanje kugira ntafuhishe umugabo wiwe ntafuhishe mu gihe bazoba bubatse yego urisiri ko yohava afata amaraso bamarasamo deja bafitanye umwana amaraso yiyongereye urukundo rero ho apana umuntu amukunda na musaza we amukunda na se umwana yewegaye avuga ati uyu tuva na marasamo icya kabiri
ni papa w'umwana wanje wa mbere kandi uraza umuntu akubwira ati wa mbere rero wa mbere ati niwe akuri urashira ko niko kabi ubiza ndakubwiye ikintu kibuko biri kose uko biri kose reka kwiyumvira gukina rero uzi yuko umuntu akosha hamaga harigwa no egara harigwa mugaba apana ukosheje akwakumera vre ukosheje na musaza wawe jano kuri sino hava ndakwizera icyaha ni icyaha ndababwire keze gutunga urutoki kanaka ngo kuba ari musaza kuko mwijuru uko Imana yanditse icyaha uwabikoze na musaza n'uwabikoze n'uwundi muntu bose bahanwa oya ni fwade exposa n'ibindi cyane reka amaraso mu yandi akumera imbere y'Imana uko twabana bo bantu tubiraba siko Imana yo yibiraba oya reka Imana nta santima uko tutaravugana nayo nukuri jewe kuco novuga rero nukuri ko Imana sinokwize wamuco mbere ubunyene nkiriko ndabivuga rondera ubundi vrema jewe ndakwijeje ndagukurira inkoni ku gisitsi yakiri kare rondera ubundi apana kuja ku waravyaranye na musaza wawe mbabujima abakobwa urabaze wewe arinza vyarana na musaza wawe baba bafitanye urukundo rwa hatari oya ivyo nivyo kuri yumvira usanga hasitse accident naho atari urukundo ruri hagati ya musaza we nawe accident raba kuri musaza wawe ku buryo sinzi kumaze kubona ingene musaza wawe nkubu ashisha sinzi kumaze kubibona basi nturararana na musaza wawe ngo mwumva ingene biba bishisha oya ni nkawe wenyene donc musaza wawe ntushobora kumwumva ko amasantima nawe biba bishisha cyangwa yumvira rero agira zijya santima akumva ko musaza wiwe bojamana bakavyarana ni giki kikubwira yuko yabaye patari accident yindi yashitse aba harimo amashanyarazi reka tubigeze akoze na wewe nituza abari amashanyarazi ngo hari electricity ngo muri ruhare uburenze umvize ntacyo reka twigeza reka twumvize ambassadeur n'ambassadrice icyo batubwiye cyo navuze ati nukuri urukundo ruta byose urukundo rurihangana babishura bararirimba urukundo rurihangana bwa ntibararirimba urukundo rwa musaza na mushiki babyaranye ngo rurihangana bwo gohera ariko kabimba rero bigohera reka mugaba musaza w'abantu urakoze cyane ariko urakoze cyane reka twakira abanywanyi batubwira ati mubivuze kwiki